Ndasubiye kubaha ikaze kuri ino mboneshakure yacu Idagadure TV. Amahoro y'Imana abane kuri mwebwe mwese muko muradukurikirana. Jewe rero ngiye kubashikiriza ikiganiro cy'uno munsi niririshu. Nashoboye rero kugendera wa mukozi w'Imana duheruka gukorana nawe ikiganiro. Umukozi w'Imana asengera kuri Eglise Universelle Kazungu Emmanuel, aho yashoboye kutubwira ukuntu yafashe ibiyayuramutwe n'inzoga zitandukanye. Kuri uyu munsi rero araza kutubwira ingaruka mbi yahuye nazo mu kunywa ivyo biyayuramutwe n'ukuntu yashoboye kubiheba n'icatumye abiheba n'icamufashije kubiheba, kuko hari abantu benshi batandukanye aho hanze byabananiye guheba kandi nabo bakibaza ngo ni swingi, nkuko nawe yigeze kubitubwira ati yanywa ibiyayuramutwe kugira ngo bimuhe swingi cyangwa akanywa ibiyayuramutwe kugira ngo ashobore kuryama ku isima aho yahora ataha mwibarabara. Ariko uyu munsi nta kibarizwa mwibarabara, ubu twamusanze muri Eglise Universelle, niho asanzwe akora ibikorwa vy'Imana. Rero mudukurikirane hama ndazi ko muza gufashwa hamwe n'Imana. Ndabibutse yuko intumbero y'ino mboneshakure tumenye ukuri kudukwidegemvya, reka tumenye ukuri kw'ibiyayuramutwe maze tube twidegemvye mu kumenya ukuri tuce duheba ivyo biyayuramutwe, ko tuza twamenye yuko mu kunywa ibiyayuramutwe harimo ingaruka mbi, harimo kugwara. Rero mudukurikirane je na Emmanuel aho ashobora kutubandanyiriza igice ca kabiri ku ntahe yiwe yari yatubwiye. Kaze. Amahoro Emmanuel. Amahoro. Ni sawa ga mukozi w'Imana? Ni sawa. Kuri uyu munsi turaronsa irindi bakwe ryo kuvugana nawe kugira ngo utubandanyirize intahe hamwe wariko ratubwira ibiyayuramutwe wariko ratubwira ubuzima bwawe bwa kera ukiba mwibarabara, ariko ubu unye siko biri. Mbega urashaka kutwibutsa nk'ubu unye dufate hari umukunzi wacu adukurikiranye kuri uno munsi akaba atarashoboye kubona igice ca mbere, urashaka kutwibutsa ibiyayuramutwe washoboye gufata? Ego ndashobora kubibutsa ibiyayuramutwe nashoboye gufata. Ibiyayuramutwe vya mbere nabanje kunywa, natanguye ku itabi. Mu nyuma mvuye ku itabi ndagenda ku rumogi. Maze kuva ku rumogi nashoboye gutangura kunywa inzoga. Mvuye ku nzoga ndanywa koro irya bashira mu birato. Mu nyuma ndatangura kunywa essence rya muzi bashira mu mamodokari. Mu nyuma nashoboye kugira kunywa icyo bitwa booster. Icyo bitwa booster ni urumogi rumeze kujya ku bufu. Nashoboye nabwo kubinywa. Murumva rero ko ivyo vyose Emmanuel yarashoboye kubifata. Wowe ushobora kuba dukurikirana, ushobora kuba unywa itabi mugabo ryarakunaniye, ariko urumva ko Emmanuel yafashe vyose tutibagiye n'inzoga zitandukanye. Rero reka tumubaze, mbega Emmanuel, hari abantu bashaka kuba bibaza nkuko ku wawe kera ko kunywa ibiyayuramutwe no kuronka iswingi, koko waratahuye ko ari kuronka iswingi nyene? Ivyo kuri sinotahura ariko ko Jesse iwandi sanshoboye gutahura ko ari gutanga iswingi, ahubwo ko ari konona amagara. Vyononye amagara gute? Wotubwira ingaruka mbi wahuye nazo muri ivyo byo gufata ibiyayuramutwe? Cyo novuga ingaruka mbi nashoboye kuronka muri ibi biyayuramutwe. Icambere cyashoboye kunyikira akazuza kanje, kuko nari mvise kazoza ku buzima. Nashoboye gutakaza akazuza kanje ku buzima. Mu nyuma icya kabiri nacyo novuga cyanishiye amagara, kuko mugihe nabinywa rigera shika aho ngwara, kandi nkagwara zigira ngwara zikomakomeye, nkabura ivyo kwivuzamo kuko nta buryo nari mfise. Kubera nta uburyo bwose nari mfise nanywa ibyo biyayuramutwe. Mu nyuma icyo novuga kandi cyatsuwe ni kuzana icyo novuga igisebe ku mutima wanje, hanyuma no ku mubiri wanje nashoboye kuronka ibisebe. Ubu zabaye inkovu. Igihe cyose naziravye nkavuga ati by'ukuri sinari kuzogiriza inkovu iyo atabi biyayuramutwe. Ego uratubwiye ko washoboye kugwara, mugabo urashaka kutwereka inkovu woba waragize nuko gufata ibiyayuramutwe? Ego inkovu nashoboye kugira inkovu nyinshi, ngaha zose n'ababyizi zose nizo ko mubona, ndafise izindi aho hose zose nizo. Nuko gusipana bitavuga neza, nta ndafise ibikomere bitari bike nashoboye kuronka, kandi ibi bikomere ndashobora kukubwira ati iki gikomere nakironse ahantu kanaka. Ndashobora bati iki gikomere nakironse nanywa ikiyayuramutwe kibizuku. Vyose ubona anaho naronse cyari ikiyayuramutwe nari nanyoye na mugenzi wanje. Mu nyuma harashika aho dushwana, hashika ahantu bita ndafise aho yancumise imbugita. Hari niyo nayiko ndagenda ndikuramo, ndiko ndayikuramo ikirami ngaha.
aho byari ibiyaburamutwe twari twanyoye tuko twashwanira kubera ikiyanyoye ikiyaburamutwe cyanje aca afata imbugita arayinkubita ngaha kimara kuyinkubita nanjye nagira ndayikuramo uko mubona ngaho yari inkovu ndafise inkovu nyinshi mfise ku mubiri novuga ati inazironse mu kiyaburamutwe kimuzuku. Ego turumva rero ko vyari bikomeye cyane ukiri ngaho gusa abantu bariko baradukurikirana nibaze yuko mumaze kumenya ingaruka mbi y'ibiyayuramutwe kuko urumva ko bitamusize uko nyene uko yari ameze ahubwo n'ubu aracafise ibi cicatrice ku mubiri wiwe by'ibiyayuramutwe. Warigeze kutubwira yuko wariba mbega ntibagufata mbega ntiwafungwa naho wanywa alcohol kugira ngo wanywa essence kugira ngo wiruke nka kwa kundi uvuduke nyene nk'umuduga mbehoho ntiwafatwa abapolisi ntibagufata? Icyo novuga baramfata kandi rimwe na rimwe narakubitwa kandi bikonona amagara y'uwanje naho bankubita nyinshi sinashobora kuvyumva ko narankuye yaramutwe mugabo vyarashisiga ikintu mu mubiri wanje harashise n'igihe nshaka kugwara igituntu kubera inyoni bankubita ko nazumva. None ni igiki catumye rero uheba? Ni igiki catumye uheba ivyo biyayuramutwe? Vyakujemwo gute? Jewe ico novuga ati bwa mbere icyatumye mbeba biyayuramutwe nkuko misi yose namvuga Imana ifasha uwifashije. Jewe by'ukuri nari ndushe nkuko mbona ndiko ndabaho n'amagara yanje kumwe ariko aronekana kubera ibiyayuramutwe. Reko sinari nzi kwingene shobora kubivamo sinari nzi kwingene shobora kubireka ariko nari mfise icumviro icoma ikintu cyo kubiheba kandi nako nayibwize kuba ndabihebe ariko umunsi umwe by'ukuri Imana yashoboye kunyugurira umuryango nuvuga ni umuryango nashoboye kuronka biciye ku butumire bw'ishengero universel aho nashoboye kuronka akaryo. Icyo novuga gusa yari Imana kuko yari izi yuko nari nkeneye kuronka ubundi ubuzima mve muri ibyo biyayuramutwe. Nyuma nashoboye kuronka ubutumire biciye ku mugenzi wanje twamwaye ibiyayuramutwe hamwe. Mu nyuma umunsi umwe arambwira ati by'ukuri mugenzi wanje ndazi by'ukuri uko nama ndakubona uranyotewe kuva muri ubu biyayuramutwe kuko nawe nyene yaranyotewe mugabo aravuga ati jewe rero uraje ko nanje nyotewe kuva mu biyayuramutwe nararonse ahantu bavuga bigisha ukwingene ushobora guheba ibiyayuramutwe kandi hariyo n'abandi bamaze kubiheba mbega urashobora kunyemerera tukajana aho hantu nkakwereka ndamubaza mbega niyehe. Mu nyuma arambwira ati ni ishengero universel iri ngaha muri ville imbere kuri Bonoto. Ndavuga ati mbega kunzi icyo novuga ati kunzi hari ibibanza byinshi batemera umuntu anywa ibiyayuramutwe nk'ibi natwe tunywa mbega abantu ngiye by'ukuri naco babivugako barambwira ati ahubwo barakeneye ababinywa kuri abashobore kugira iki kubafasha. Ndavuga ati sawa nimba abantu hameze neza bivanye ku rurimi rwacu twari dufise mu banywa biyayuramutwe twavuga ati mbega ngo na misarisho ihari y'amaterme urumva twagenda mbati mbega na misarisho ihari imisarisho yo bataza kugusarishiriza urumva batakumusarishiriza niyo nje ndafata rero ingingo umunsi uri izina twarashoboye kujirana umunsi ndibuka wari ku munsi wa Mungu uwo umunsi witwa umunsi w'Imana rero twajana bwari bwa mbere kuko Jesu ari nzi ishengero yariyo twashoboye kwinjira hamwe umunsi naronka ubutumire maze ku ubwo butumire nashoboye kubwitaba mu nyuma nashoboye kubwitaba mugenda bwitaba nanjye nashoboye kwinjira mu ishengero mu nyuma jewe kubera navuga amaze kuvuga ati nta misarisho ihari abumva yuko intebe yanje yari inyuma ategeza kwicara inyuma ategeza kwicara imbere cyane yicara inyuma mugabo mu kwicara inyuma kwiwanje narabisha amaso yanje ku muntu ari imbere ku muntu ariko arigisha aho rero icyo novuga ati Imana yarabonye icyumviro cy'iwanje kandi yarabonye icyifuzo cy'iwanje niyo nashoboye rero kumva ijambo rimwe umukozi w'Imana ariko aravuga mu shengero aho benshi bitwa ku gicaniro cy'Imana aho benshi bitwa kuri podium mu nyuma je numva umukozi w'Imana aravuga ati iby'ukuri numva ariko aravuga amajambo ayo majambo numva amajambo ariko aravuga jewe ngo wowe muri ibi nibi wowe gira ibi nibi
wa mugenzi wanje yari imbere y'iwanje mu nyuma ndamukubita akajisho ndavuga ati wabonye rero misali ishobora kubwira wamaze kumubwira pasi iby'iwanje none muri abantu buzuye ngaha ni jewe gusa ariko aravuga wabaye ko ari wabimugiye kuko uwo mugenzi wanje yari amaze kuhaza kandi uwo mugenzi wanje no yarazi kungene nawe kubera yanywa urumogi urumva navuga ati jewe by'ukuri uyu muntu yamubwiye kuri iki twama tubikora numva rero umukozi w'Imana ariko aravuga ati ariko ncana numva avuze irindi jambo wowe ubikora ibi n'ibi n'ibi niwakora ibi uzoraba uzohinduka ndavuga ati by'ukuri iri rero n'ibanga mu nyuma ntashoboye gusohoka gatonya isengesho rirangiye nca numva bariko barahamagara abakiri batonya ndatanga ndacyari muto kuko ibya biyaruramutwe byanyereka kuko nahejeje kazungu nyene yego mu nyuma numva bariko baravuga abakiri batonya amashuri kurindira gatonya umunsi cabarindira rero barabajene bo mushenge mu nyuma mu nama y'abajene numva kandi basubiye kuvuga bya bindi nyene by'uburamutwe umukozi w'Imana avuze ndavuga ati none jewe abantu byo tuzinaneye ubwo nyene barangije niyo naciye mfata umwe muri bo ubu yari arongoye uwo mugwi w'abajene ndamwicarika ndamubwira ndamusigurira rero nkuko nashoboye gusigurira nkuko namwe nashoboye kubasigurira ubu ibyo nanyoye ndamubwira kimwe kuri kimwe uko nyine nabitanguye byose arambwira ati by'ukuri birashoboka guhinduka kandi urashobora kubireka arambwira ati rero tugomba tuguhe icyo navuga ati igikorwa utegeza nawe kwitako niwitaho iki gikorwa uzotangura guheba ibiyaramutwe arambwira ati icyambere akaryo ka mbere ngoma ndaguhe dufise isengesho misi yose ngaha kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu aho nani cyashira mu mutwe kandi kumva ku munsi wa mbere gushika kwa Mungu mbadi murika arenda ronsa akaryo ko guheba rero bya biyaramutwe nuko nashoboye kubasigurira ikintu cyari kingoye barabagenzi kuko abagenzi bari turi kumwe sinashobora kugira iki kubiheba natandukanye nabo niyo renda bati rero ubu ndaronse rero kuko mu mutwe wanje navuga ati ndaronsa nk'akazi umwanya kandi ndaronse aho nzoza ninyegeza abagenzi b'iwanje baransigurira rero utegeza kuza amasengesho mu nyuma barashoboye kumbwira ubutonse bw'amasengesho barambwira ati ku munsi wa mbere dusengera ubuzima usaguse usengera gutera imbere mu bintu by'amafaranga bintu by'akazi ndavuga ati by'ukuri na jewe ndakeneye gutera imbere kuko sinari nzi gutera imbere kwa ariko ndavuga ati kana kajyo kiwanje barambwira ati utegeza kuza ku munsi wa kabiri naho ku munsi wa kabiri basengera ingwara ndavuga ati jewe by'ukuri singwaye mugabo nagwaye ibiyaramutwe rero nanje negeza kuza ngaho mugabo barambwira ati umunsi wa gatatu ni umunsi twama dusengera kurondera memu yera umuntu arambwira ati no musi udafise Imana nabuze umuzi w'ufise ndavuga ati rero negeza naje kurondera ko gisa inzi uwo memu yera wariwe jewe urumva nari nzi ibiyaramutwe nari nzi ko gwara umugi ko ariko ryamwa umunezero swingi arambwira ati rero tureza kuza ku munsi wa gatatu ku munsi turondera memu yera kandi tukiga Bibiliya cyangwa ati none ko je kwiga Bibiliya sinzi Bibiliya cyane cyo uko urumva nanje umugi kwiga kwiwanje kwaba ari sinema kwiga kwiwanje barugura umugi kwaba ari kwiga kunyine nshobora guteza imbere kumuvyo biyaramutwe ndavuga ati renegeza kuza ku munsi wa gatatu niga nigigiro jambo ry'Imana arambwira ati ku munsi wa kane naho ni gusengera umuryango ingwani zo mu muryango ndavuga ati by'ukuri naje negeza kuba ndimo kuza muri isengesho yo ku munsi wa kane kuko nanje natandukanye n'umuryango wanje kubera ibiyaramutwe abavyeyi banje ni na mahoro agihari kubera ibiyaramutwe ndavuga ati negeza rero kuza ku munsi wa kane gusengera umuryango w'iwanje nanje mbe nsubire kandi mu muryango ngambwira ati tuza kuza rero ku munsi wa gatanu gusengera kubohoka kuko by'ukuri nanje nini kubohoka kuko nashaka kubohoka sinzi kwishwa kubohoka nkuko by'ukuri numvuga ati naho nabinywa vyari ubugombe bwanje ni mugabo hari inkomezi zami inkomezi
kubigumamo Eh, yaba ari ibyo satani byari bikubosha. ivyo niyo byari mbimbosha bati rero ntegeza kuza ku munsi wa gatanu ko nashoboye kubohoka uko nishobora kubivamo ibi bintu barambwira ati reka kwa Mungu naho ni umunsi dusengera byose ariko arambwira ati ku munsi wa gatandatu ntucogereza kubura kubera duba dufise inama y'abajene kandi abakiri batonya tuba tuvise ibikorwa kanaka tuba tuko turakora ku shengero naho ibyo bikorwa niwabyiga byo bizoguteza imbere ndavuga ati rero aha rero ndaronke akado wa mwanya wanje nabona nakaza muri murigana kuwa gatandatu nzoza ngahani gito tuntu ejo nzobundi umuntu niga ibyo bintu ariko birigisha ngaha ko barigisha ibintu byinshi muri uwo mugwa bajene barigisha kugira umuntu ashobora kwiyunganganya mu buzima bwiwe ndavuga ati reko ku munsi wa gatandatu saa moya nzoba ndi ngaha kubera nanjye nige muri abajene urumva rero sinasubira rero kuronka wa mwanya wo kuguma mu biyarwamutwe naraza nkaza gusenga kwa urutonde bambwiye waya masengesho ariko nabigumamo ariko bivanye mu gushishikara kwanje gushikamo Imana igira iki imfasha biciye mu kwitanga kiwanje muri urwo rutonde rw'amasengesho n'ibyo bikorwa by'abajene bakora umugwa w'abajene witwa Force Jeune Francophone warashoboye kumfasha ikintu cya mbere narumva bariga ibintu byinshi bakiga indimi ndavuga ati nagiyewe negeza kumenya ururimi kuko ndabona nagiyewe ninamenya ururimi ubuzima nari ndimo ejo mwibarabara nzobura n'umuntu kanaka nzovuga rwa rurimi banyigishije ejo nanjye nzotera imbere ndavuga ati nigeza kuza rero ndi ngaho Ego. kuko byaba mutwe byari byanyishe kazoza Bigisha indimi za mpemu yera canke indimi igifaransa icongereza. icyo novuga barigisha indimi mpuzamakungu n'igifaransa icongereza urumva nanjewe nategeza kubibamo twati kana kado kanje Ego, none Emmanuel batubwiye ngo kuri uwo munsi wa Mungu wacu ugenda ku rushengero rwa anniversaire ujanye n'uwo mugenzi wawe. Hari abantu baba bavuga ati imbere yo kuja gusenga reka mbanze kwanza nywe donc unywe nk'ikiyarura kimwe kubera wari umaze kubako w'ibiyarura mutwe. Mbega uwo munsi wagiye atana kimwe wafashe? icyo kuri uwo munsi sinobabesha nabyo nanyoye kuko navuga ati ngiye ahantu baza kumva icyo bitwa umufuke umva ko ari bace bagusarishiriza ya terme ariko ku mufuko wanje n'uwo mugenzi twari twabise utubure tubiri n'uwo mugenzi wawe nyene yari yakuzanye twari twazananye twari twabise utubure tubiri mu mufuko mu nyuma nkuko namaze kubabwira tumaze kumva iryo jambo twaciye gusohoka ku ishengero tucyadufata twatubure tubiri twari dufise cyaduduta ahafi nyene imbere y'umuryango w'ishengero ahantu hari ikibuga cyaturagutabita abatebana bya bintu byadusarishije hamwe twavuga ati ni ibintu nyene dufise mu mufuko byatumye bidusarisha ego donc ubuheruka waratubwiye yuko wari ufise abavyeyi hama muratandukana après 6 mois ucuja mu ibarabara mbega abavyeyi bawe ntibasuye kukurondera byagenze gute ego mu kuva muri amezi atandatu abavyeyi banje ntibashoboye kundondera nkuko nasoye kubasigurira rimwe na rimwe nashobora gutaha mugabo nataha mfise za ngeso nashika muhira simba umwana mu bandi simba umukibondo mu bandi nakora vya bintu nabuze amafaranga nguru umugi umva naca nibaga ibintu by'abavyeyi urumva rero nsinashobora kuguma n'abavyeyi banje kandi abavyeyi banje nibaza kundondera kuko bari bamaze kubona yuko namaze muri gitabwa ego okay Emmanuel ubu rero aratanguye kuja muri eglise none kwinjira mu rushengero gusa bica bituma iyo nyota ihera bica bituma ikwera wowe urumva ko wanywa ibintu byinshi ibintu bitandatu byose tutibagiye n'inzoga ukuvuga ngo kubiheba danko vyari bigoye ni giki wakoze kugira ngo apaye go atubwiye ko wagiye mu rushengero inyuma yo kuja mu rushengero ni giki kindi wakoze kuko atubwiye ngo ubwo gwaruka ngo gwaragusiguriye ukuntu wo kwifata donc ukuntu ico wokora kugira ngo ubihebe kugira ngo ubu kuri no munsi nimba hari umuntu ariko aradukurikirana akaba afata bimwe muri ivyo wafashe cyangwa akaba afata nk'ivyo byose wowe wafashe muga akaba ashaka kubiheba apayo kuja muri eglise ni kiki kindi wakoze kugira ngo ubihebe icyo nakubwira icyo nakoze mu buzima bwanje narizeye ijambo rivuga ati izera umwami Yesu Kristo urakira izera umwami Yesu Kristo aragubuga ngo budashira navuga ati vy'ukuri negeza kwizera
nyizera umwami Yesu Kristo n'umukiza wanje kuko nimba no musabaye umukiza ubuzima bwanje buzocungurwa muri biyarwa mutwe muri urumogi muri itabi uwo munsi nashoboye gufata ingingo ndatanga ubuzima bwanje ku Mana ndavuga ati Yesu ndagwaye ubuzima bwanje bw'ibiyarwa mutwe ndagwaye ubuzima bwanje bw'akabureko nawe imubwo buzima ubavuga uvuga nibwo biye bidashira kuko ubiyarwa mutwe ndiko ndanywa umunsi umwe nzogira iki ntabwo ari byo bibe bidashira ndiko ndabinywa ejo bizo mu mwanya mutonya wo kuba ngaha wo kubana wo kubaho kuko ninabinywa nzogwara kandi ivyo byaro n'umutwe akaba ari byo bizomitana rero ndagwaye ubwo buzima bwanje bw'iyarwa mutwe imubwo buzima bwawe ushaka mu buzima bwanje nimara gutanga ubuzima bwanje kuri Yesu Yesu yashoboye kuma ubuzima bwiwe yarifuza kuri jewe icyo nico kintu cya mbere uvuga ati impinduka ya mbere atari ndatsinze kuronka natanze umwami Yesu nakwakira umwami Yesu Kristo umukiza wanje amen. Hari abantu rero bashaka kuvuga bati byagufashe igihe kingana gute kuko hari umuntu ashaka kuvuga ati ni ukuri je nagiye gusenga muga nasubiye muhira nasubiye kandi gufata kamwe cyane nasubiye kandi kunywa itabi byananiye byagufashe igihe kingana gute jewe byamfashe imyaka 14 imyaka 14 nagiye kubireba Yesu yagiye kubikura muri jewe ifise imyaka 22 no ibiyongiri n'umwe ngamba bari ya myaka 21 umunsi imyaka 21 niyo nafashe ingingo ngatanga ubuzima bwanje kuri Yesu ndabatizwa ndakira umwami Yesu Kristo umukiza wanje mu nyuma nivyarangiriye ngaho kuko benshi bashobora bati ngo kubatizwa niko kubiyeba ya naragenda hanze kameremere kanje shaka kuronka kameremere k'Imana mu nyuma nashoboye kubibamo maze kwakira Kristo umukiza wanje imyaka 14 imyaka 21 niho rero natangiye guhinduka mu buzima bwanje niho rero nashoboye kuba mu isengesho ryo ku munsi wa gatatu no ku munsi wa mukondera memu yera kuko arabivuga muri Yohana avuga ati mutamfise naco muzuba mu mazi rero navuga ati ndinegeza kuronka uwo memu yera ko rashoboye kuza kunshoboza biza ndashoboye kuronka mu buzima bwanje ni kuvuga ni kuvuga yuko abantu bariko baradukurikirana ni Yesu wenyene niwe yankushoboje Emmanuel guheba ivyo biyayuramutwe kuko murumva yuko yagerageje uko ashoboye mugabe bikanka ariko igihe yagiye kwifatanya n'urwaruka rwo muri Eglise Universelle byarakunze hamwe n'Imana nkuko yatubwiye wenyene ati Imana ifasha uwifashije ni kuvuga ngo banza kwanza wowe wifashe mu kubiheba witandukanye navyo hama utari intambwe yo kuja mu rushengero kugira ngo Imana ibigushoboze none Emmanuel ubu rero Emmanuel ninde Emmanuel rero wubu cyo novuga Emmanuel wubu bicare mu gishasha ni Emmanuel afise umunezero bitavanye n'ibyarwa mutwe ni Emmanuel afise urukundo bitavanye n'ibyarwa mutwe ubu ndicare mu gishasha ivy'ukuri Imana ikaba yarahinduye ubuzima bw'iwanje nuko mumbona vy'ukuri ifise ishusho ya Yesu muri jewe cyo novuga no munsi Emmanuel nashoboye guhinduka bimwe bitangaje gushika hamwe nashoboye kwemera gukorera Imana kugicaniro kuba umukozi w'Imana nkuko babivuze mu nama ubu rero mwabonye yuko kunywa ibiyayuramutwe ataswingi nimwe irimwo ubu namaze kubona yuko kunywa ibiyayuramutwe atari swingi naratahuye yuko kunywa itabi atari swingi natahuye yuko kunywa inzoga kanyanga atari iswingi natahuye kunywa amabusta atari swingi natahuye kunywa urumogi ko atari amaswingi natahuye kunywa koro ko atari amaswingi kandi natahuye yuko kunywa essence atari amaswingi ahubwo swingi ya mbere ari kwibera muri Yesu ubushize mu mwaka uheze narabonye akavideo kawe berekana yuko ugiye uri kuri airport ugiye mbe byagenze gute kugira ngo urushengero rukwizeza ibintu kandi rubona yuko uri wahariya nka yateme yawe abatasarisha byagenze gute niba bakwizera en fait baguha ibikorwa icyo novuga ishengero Universelle kubera inyizere nuko itari umwe Emmanuel muzi n'ibintu byarwa mutwe
yari Emmanuel yari yamaze kuronka Yesu bisobanurwa ishengero ryashoboye kwizera ntuvuga ati ni Yesu yashoboye bashoboye kwizera Yesu nyene bamutuma muri icyo gikorwa ko nari namaze guhinduka ntabwo yari jewe ariko ndabaho bashoboye kwizera uwundi Emmanuel atari Emmanuel wo mu biyaramutwe. Muri icyo gihugu none wari ugiye gukora ibiki? Ego nashoboye kuronka akaryo bivanye n'umugwi w'abajene nashoboye kugenda muri Cote d'Ivoire. Muri Cote d'Ivoire nari ngiye kwiga kwingene shobora gukiza abandi ukwingene shobora kwigisha abandi bashoboye kuva muri ubwo buzima bw'ibyaramutwe. Rero nari ngiye mu cigwa mu nyuma nashyize muri Cote d'Ivoire. Ego nkuko vyashoboye kugendeka neza muri Cote d'Ivoire. Muri Cote d'Ivoire narize byinshi nicyo novuga byinshi byaramfashije kuri jewe kandi byinshi byashoboye kunyigura kandi bijya nyine byamfashije nibyo nanje nashoboye gufata ko nashoboye kubifatisha abandi ko bashoboye kuva muri ubwo buzima. Mu nyuma nashoboye kuronka akaryo ko gusubira kandi muri iki gihugu cy'iwanje cy'amavukiro. Ubu ndi ngaha ko nashoboye gufata bimwe nabayemo bimwe nzi n'ibyo nashoboye kwiga muri Cote d'Ivoire ko nashoboye kubiteranya kandi nashoboye kubifasha kuri abo bantu bakeneye kuva muri ubwo buzima bw'ibyaramutwe. Bantu muriko muradukurikirana mushaka kuba mwibaza yuko guheba ibiyaramutwe bidashoboka nkuko natanguye ku ntango ndababwira ati tumenye ukuri maze ukuri kuduha kwidegemvya. Twatahuye ukuri yuko mu kunywa ibiyaramutwe ataswingi nimwe birimwo ahubwo nukonona ubuzima bwanyu kuko uragwara nkuko Emmanuel yatubwiye kuko uja mu ngeso mbi nkuko yabitubwiye ko yariba kandi yarafunzwe kubera kunywa ivyo biyaramutwe. Ivyo byose biri mu ngaruka mbi yo kunywa ibiyaramutwe kuko ntaba ari wewe uba winjiye mu zindi esprit zitari nziza. Rero Emmanuel nk'abajene bakora dukurikirana canke abapapa bakora dukurikirana bakaba bafata kamogi canke bafata ibiyaramutwe bindi amabooster n'irihe jambo babwira abariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubiheba bavuga ati je bwabo nibaza nka Emmanuel bwabo ndije nibaza yuko ibi bintu biko bimaswingi kumbe biko biranyononera umubiri wanje. Ni igiki none wo bafasha n'akaya kajambo babwira kugira ngo bashobore kubiheba nkuko vyashobotse? Icyo nobabwira kandi icyo nobafasha ijambo rya mbere nuko bo kwizera nuko botera inambuko yabo bakegera Yesu. Mu nyuma bakegera Yesu ni gute bashobora kwegera Yesu? Ni kwegera ivy'ukuri nk'amashengero ari hafi yawe. Natwe turi ngaha muri ville mbere kuri Bonoto cyangwa ku Mutakura cyangwa mu Kamenge murashobora kutwegera kandi turashobora kugira iki kubafasha. Iyo ni inambuko ya mbere. Inambuko ya mbere ni kuva aho uri ukaza ukarondera icyo kibanza mu nyuma kwa dushoboye kugira iki dushobore kugufasha binashima uranoshobora ni kundondera nshobore kugira iki kugufasha kwa nashobore kukwereka inzira ya mbere ni kwizera Yesu Kristo umukiza wawe. Mu nyuma ukagira iki ukafata inzira ya kabiri ukava aho uri ukaza ukayirondera isanga he mu mashengero cyangwa ngaha muri ville mbere kuri Bonoto cyangwa mu Kumutakura cyangwa mu Kamenge mu Tinyoni kwibara rya 13 wavuze ngo boza bakakurondera bo gukura hehe bo gusanga hehe ga Emmanuel? Ivyo kuri jewe mba ndi ngaha muri ville kuri Bonoto imande ya Place de l'Indépendance ndi ngaha kuva mu gatondo gushika amasaha 28 cyo muvu amasaha 28 jinga kuranda bafashe kubwiryo jambo kundi bashobora guhinduka mu buzima bwawe. Akajambo kanyuma ubwe bariko baradukurikirana woba wiyumvira kunywa ibiyaramutwe ko ari ubuzima, icyo no kubwira ntabwo ari ubuzima ahubwo kunywa ibiyaramutwe ni kwica ubuzima. Okay, murumva yuko kunywa ibiyaramutwe atari ubuzima nkuko Emmanuel abitubwiye. Ndabibutse rero bakunzi muko muradukurikirana nimwibagire kugira subscribe canke s'abone aho munsi muraza kubona akantu kagoma kagira gutya ego mugire na like nimwibagire na commentaire. Bano b'Imana tuba twifuza commentaire zidufasha kuko hari ukuntu ushaka kwandika commentaire n'umuntu ariko arasoma ikamufasha kandi nawe ugasanga nawe uratanze ubutumwa biciye muri commentaire. Rero tuze turaba ama commentaire twandika kugira ngo dufashanye tumenye ukuri maze kuri kuduha kwidegemvya. Ino TV rero ndabibutse
ndabibutse rero ino TV ni Idagadure TV. Mukugira rero duheze neza twidagaduye bya hari ibibazo ngomba ndamubaze Emmanuel bitajanye n'intahe bitajanye n'iki by'ubuzima busanzwe. Ivyo bibazo rero biba TikTok. Emmanuel uza kunyishura TikTok. Ndaza kukubaza ntuza kwishura yego, ntuvuga oya, ntuitaba sa, ntuitaba wi, ntuvuga no, ntuvuga yes, ntuvuga uraza kunyishura izindi nyishu zitari muri ivyo zitajanye n'ivyo. Kandi unyishure TikTok. Yego. Go rero twagiye Emmanuel murakomeye. Emmanuel ndashaka kugwamagara ukacuvuga ngo murakomeye. Yitaba iyindi kintu kitari sa, kitari wi, kitari présent ngashaka. Unyishura ikindi kintu utambwiye ngo ndakomeye kandi tutako turaramukanya. Emmanuel atubwiye ko witwa Kazungu. Nababwiye ko nitwa Kazungu. Emmanuel ukaba uri umukozi w'Imana kuri Eglise Universelle. Ndi umukozi w'Imana mu Mission Universelle. Emmanuel unye ukora akazi akahe muri Eglise? Ndi umukozi w'Imana mu Mission Universelle. Waratubwiye ko wagiye muri Côte d'Ivoire? Narafashe urugendo muri Côte d'Ivoire. Wamaze iki ngana gute? Namaze amezi 8. Amezi 8? Ugize gutya? Emmanuel yari yananiye n'ukuri yari yafashe umwanya asha utari mutoya n'ukuri. Ndagushimire cyane Emmanuel. Ndabashimiye cyane. Ego, murabona ko duhejeje twidagadura. Ndabibutse yuko inumbero y'ino mbonesha kure tumenye ukuri kuduha kwidegembya, umenye ukuri kuvyerekeye indirimbo zitandukanye, musique, abaririmbyi batandukanye, umenye ukuri kuvyerekeye ijambo ry'Imana, amadini atandukanye, dusanzwe amadini menshi, tumenye ukuri kuvyerekeye sport, tumenye ukuri kuvyerekeye ubuzima bw'abastar, maze twidegembye kubera mu kumenya ukuri niho umuntu aronkera ukwidegenja. Rero reka ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwabanye nanje. Reka nshimire nane urakoragira subscribe n'abari bamaze kugira subscribe bose. Mari kumwe na Lilishu naho utaha. Ciao ciao bye. Imana ibane namwe mwarahezagiwe. Idagadure TV, Idagadure TV, imbonesha kure ziza cyane, ikorera ku rubuga ngurukanabumenyi. Idagadure TV ni nziza cyane, ibiganiro byayo wohora uraraba. Idagadure TV uje hageze, igirisha namigishu, igirisha na media. Idagadure TV urakara ruhore. Idagadure TV uje hageze, tumenye ukuri kuduhe kwidegembya.